n'ayandi nkozi iradushinga mu kongereza umwimbu mu ntumbero y'uko umunwa wose w'umwenegihugu uronka icyo ufungura kandi n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ariko rero iyinjiza mu gihugu ibiterwa harimo imbuto, imiti y'ibiterwa n'ibindi bikoresho kenshi bituma indwara n'udukoko twonona imirima byinjira bigakwiragizwa hose, umwimbu ukagabanuka ukatakaza n'akanovera mu gihe yinjiye adakurikije amategeko agenga urudandazwa mpuzamakungu rufatiye ku byo kurwanya indwara. Cyo gituma twatunganije ikiganiro kijanye n'impusha zo kwinjiza ibiterwa, imiti y'ibiterwa n'ibindi bikoresho biciye mu mugambi umwe wemejwe urudandazwa mpuzamakungu kugira tumenyeshe abenegihugu bose kuko urudandazwa rwisunga amategeko, ibyinjizwa bitegerezwa kuba bifise impapuro ziranga ko bimeze neza. Kugira rero bigende neza, impapuro zose zahora zitangwa zandikishijwe mu buryo busanzwe, ni ukuvuga iminwe, ubu zitegerezwa gutanga biciwe mu muhora umwe wo mu buhinga bwa none. Uko korosha muri ubwo rudandazwa biraje ishinga amakungu yose n'igihugu cacu kirimo. Ico gituma ubuzibuze kimwe imbibe mu kinjana ca 2021 bwasizeho ubuhinga bwa none kugira ngo ubwo rudandazwa bworohe mu ntumbero yo guteza imbere no gushika kwihangiro rijanye no kwegeranya amafaranga, gukingira abenegihugu, kuronka amakuru yofatirwako kugira ngo hafatwe ingingo zofasha mu gukingira imigambi y'ibihugu. Ubuhinga bwinshi rero bwarashizwe ahabona n'amakungu, aho twovuga cane cane nk'umuntu umwe ukoresha ubuhinga bwa none. Ubwo buhinga bufasha mu kumenya impusha n'izindi mpapuro zose ziba zatanzwe n'ubuzi bwa leta bubirekuriwe. Ubwo buhinga bukaba bwavuye mu masezerano yashizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandaza OMC mu ngingo ya 10 agace 4. Kugira rero igihugu cacu kijane n'ibihe, ubushikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bukaba bwasavye ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBER kugira gikore ico gikorwa tubifashijwemo n'ishirahamwe Trademark East Africa. Amasezerano rero akaba yaciye aba hagati y'ico kigo OBER n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandazwa n'iterambere KIMSET. Ico gikorwa carakozwe kandi catumye turonka urupapuro twita uruhusha rwo gukura hanze ibintu mu burimyi ubushikiranganji tujejwe. Ubwo buhinga bwa none twita mu kinyamazuru guichet unique électronique bukaba bugiye gukoreshwa kuva mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere mwaka 2022. Muti none akarusho ubwo buhinga buzanye n'akahe? Bizokorohera abagira ubwo rudandazwa kuko bazotanga ibyo bakeneye kwinjiza rimwe gusa kandi bije mu muhora umwe. Ivyanditswe mu mashini nyabwonko bizobikika gutyo ntihabemwo ubusuma butuma imyidondoro
yatanzwe ihinduka. Ubwo busuma bukaba bwotuma hinjira ibintu bibi byobangamira abenegihugu, ibitungwa, ibiterwa, ndetse bigashobora gutera ingorane mu gihugu. Bizofasha mu gukurikirana neza ibyinjira n'ibisohoka. Abagira ubwo rudandazwa ntibazotakaza umwanya mu kurondera impusha, gutyo baronka akanya ko gukora iyindi mirimo ibazanira amafaranga. Bizotuma kandi haboneka ibiharuro byiza bijanye n'ibyinjira n'ibisohoka, gutyo bifashe abajejwe gufata ingingo zibereye. Kugira umuntu yemererwe kuja ku rutonde rw'abazokoresha uwo murongo umwe ujanye n'ivy'uburimyi, ategerezwa kwiyandikisha mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, bamuhe inomero ijanye azojana mu yobere, gutyo aje ku rutonde rw'abamaze kwemererwa. Byongeye, ampande y'uruhusha azoba asabye ategerezwa gushirako impapuro ziranga ibyo ategerezwa kuzozana kuri kimwe cose. Ibisabwa navyo bikaba ari ibi: urupapuro rwerekana amahera facture pro forma azoriha mu gusaba uruhusha rwo kwinjiza ibiterwa, imiti n'ibindi bikoresho byemewe. Icemeza cerekana ko ibyo ashaka kwinjiza bimeze neza. Icemeza cy'uko afise aho azodandariza yemewe n'amategeko ku bijanye n'imiti y'ibiterwa. Kubera rero ko turusho, duhamagariye abakora urwo rudandazwa bose guhurumbira uwo muhora, batange ibisabwa byose, gutyo bemererwe gukura hanze yaba ivyo biterwa, imiti, eka n'ibindi bikoresho byemewe, kugira igihugu cacu ntigisigare inyuma mu majambere, gutyo tuzitirire taronerwa ingwara ntizitwinjirane ngo zidusubize mu ihumbi. Muri ico gitabo hari byinshi twabanje kwihweza, ingene imigambi itunganwa, ingene ibiterwa bikurikiranwa. Twasanze rero twaguma muri wa musingi wo kuvuga ngo turiko turagwiza umwimbu kugira ngo dufungurire abenegihugu. Ariko muri iyi myaka tugezemo, ngira ngo murayibona yuko nta nzara ikiri mu gihugu. Uko kuntu twahora tubona ibintu kera ngo nukwama turiko turagwiza umwimbu dufungurira abenegihugu, ubu twaramaze kubirengana. Ubu tugeze aho tuvuga tuti abenegihugu bafungure, ariko baronke n'umusesekara bajana ku isoko. Ubu biriko biraba ku bigori, muriko murayibona, biraba muriko murayibona, bika mbere no ku biharage ahatari hake. Mugabo imbere ico turiko tugamijeko nuko tugiye gutangura gushorera hanze umwimbu. Biro muvuze ni ibintu by'ukuri, hariho ibiterwa koko dutegerezwa ubu kwitaho, ibiterwa mbumbarugo, kuko naho twogira ibigori byinshi tukagira umuceri mwinshi, urakenera ibiharage, kandi twama twavuze yuko gufungura neza no guhindagura ubwoko bw'ifungurwa umuntu aba ariko arakora. Na rero mugiye kubiraba neza, mbere nk'ibijumbu ntibikiri bya bijumbu gusa bya kera twari tumenyereye. Hariho ubwoko bw'ibijumbu turiko turahimiriza, ibijumbu bifise bavuga ko bifise ibishishwa bisa n'umuhondo, patata jaune. Ibyo navyo ni ibijumbu birimo ibyankenerwa, ibyunyunyu, amaproteine akenewe ku buzima bw'abenegihugu. Amateke ngira ngo ariko aragaruka, mugiye muraraba mu gihugu yari yarahonye koko,
ariko ikigo izabu cadufashije kugira ngo gisubire kuzana ubwoko cangwe imbuto z'amateke zitagwaye. Ivyo rero n'ibintu turiko turashirako ingufu, ariko turetse gusa rero ivyo biterwa vyari bimenyerewe, ivyo biterwa mbumbarugo byafasha bene gihugu, hariho n'ibindi biterwa ngiye kubona bigiye kuza kugira ngo bisahirize igihugu kwinjiza amahera y'agaciro. Aha turavuga nk'igiterwa kimeze nk'uburo bitamire. Icyo giterwa ni igiterwa gikomeye cyane, kivamo ibintu byinshi kandi kirimo byankenerwa bijyanye no gufungura. Hariho n'ibindi biterwa nk'ibyo bita za shia, za sevia, n'ibintu umuntu abitunganije neza bizana amahera cyane. Ni ukuvuga ubu turiko turarondera n'ibindi biterwa bitari bimenyerewe, kuko twasanze igihugu cy'u Burundi gifise imice myinshi, gifise ukuntu gituma ibiterwa nka byose birimwa ahatari hake ku isi bishobora kwimbuka ngaha mu gihugu cyacu Burundi.